Ishirahamwe ry'ubwishingizi BIK ryarifadikanije n'andi mashirahamwe y'ubwishingizi n'ayabaranzi mu birori byo gusozera indwi yahariwe ubwishingizi yasozerewe mu ntara ya Gitega ku magenekerezo ya 28 na 29 mu Kakaro mwaka wa 2023. Ivyo birori byo gusozera iyo ndwi yahariwe ubwishingizi byaranzwe no gushigikira ikigo c'abagorora abagendana ubumuga Sena, aho ayo mashirahamwe y'ubwishingizi ahurikiye mu runani rwayo ASI arongowe n'ikigo c'igihugu ARCA kijejwe kugenzura no guhinumbero. Ayo mashirahamwe yarosa ifashanyo ikigo Sena igizwe n'ibifungurwa, imatera, uburengeti, amasabune n'ibindi. Ayo mashirahamwe kuwa gatandatu yarakoze ibikorwa rusangi byo kubetona ibirasi bishasha vya Lycée Rutegama, yongera aranatanguza icese ibikorwa byo kubaka amadodanane azokinga impanuka mu gisagara ca Gitega, aho bahereye kuyashizwe impande y'iryo shure ahahora hagongerwa abana baje kwiga. Ishirahamwe ry'ubwishingizi BIK ryarashigikiye iryo shure mu kuyirosa ifashanyo y'imifuko 50 y'isima, banariha ibahasha yo gusahiriza mu guhemba abafundi. Umuyobozi mukuru wa Assurance BIK Ngendabanka Joel ngo Assurance BIK ntiyari gusigara inyuma muri ivyo bikorwa. Kuba rero ibi bikorwa vyateguwe n'amashirahamwe yose mu ntumbero yo kugira ngo twegereze assurance abene gihugu kandi abarundi bose bamenye ibijanye na assurance, nkuko natwe turi assurance mu zindi ntitwari gusigara inyuma. Musanzwe mubizi twebwe ngahe Gitega nk'ishirahamwe rimwe ryafashe iya mbere mu kwegereza assurance abene gihugu, gusigara cari kuba ari nk'icaha. Niyo mpamvu rero yatumye natwe tuba turi kumwe n'abandi, kandi ni vyiza kuko bidufasha kuguma twiyegereza babanywanyi bacu. Murazi ko ari benshi tutibagiye amotabu. Igihe twaza twari kumwe n'ishirahamwe rijeje kuza rirasigurira ibijanye n'ubwishingizi ryitwa AGEAGER. N'ubu dusanzwe turi kumwe ngaho Gitega twagize urunani kugira ngo tumenyeshe uwari we wese, kuko je inguvu ziwanje zirafise aho zigarukira. Kumwe bavuga bati turi kumwe twese birashoboka, twaragomvye kunga ubwo bumwe ubucuti kugira ngo dushikire bose, uwo ntashikiye AGEAGER mushikire. Niyo mpamvu rero yatume dusubira kugaruka ngaha muri gwarunani nyene rw'iwacu kugira ngo natwe duhimbaze iyi ndwi, twongera twibutsa ivyo twasezeraniye abo twahuye igihe twashika ngaha mu banywanyi bacu. Mugihe hari abene gihugu bavuga ko amahera aja mu assurance baba bayataye, Ngendabanka Joel avuga ko mu mahera baronka batibagira gushigikira abene gihugu, ari naco gituma hari ibikorwa bakoze byo gushigikira mu iterambere batibagiye gukinga n'impanuka. Twebwe rero kugira ngo dukureho iyo shusho abantu b'abene gihugu bafise yuko umenga amahera bashize muri assurance barayataye, kumwe bavuga ngo iterambere riva ku bene gihugu rikamusubirako. Muri ubwo buryo twegeranya turakeneye gushigikira mu iterambere, kuko iterambere ryatwese. Baravuga kandi ko ni vyiza gukinga nta kuja kuvura. Twaje kugira ngo dufashe hajya habera amasanga yako n'ibituryohera turiko turariha bitavye Imana, dutangure gufasha mu gukinga n'iterambere. Iyo uri kurigisha abantu uri kubacisha ubwenge, uri kubahereza ubumenyi, ahantu hatagira kwigishwa, ahantu hatagira indero, nta bintu twovuga yuko abantu bazomenya bijanye n'iterambere. Gushigikira rero ibikorwa bijanye no kubaka ishure ni muri iyo ntumbero yo kugira ngo urugwaruka rwose rw'ingaha rubone icari c'ubwishingizi, igihe bariko barakura bakurane n'ibijanye no kumenya ubwishingizi carico, kugira ngo ho mu myaka nka 15-20 biri imbere ntihazogira umurundi n'umwe abadafise assurance. Aho rero BIK turi kumwe na AGEAGER tukazokwibaza yuko ari twe tuzoba turi kwisonga. Tuyaga François, umuyobozi wa Lycée Rutegama mu gisagara ca Gitega, yaranezerejwe cyane n'ubwo bufasha. Baduhaye imifuko y'isima itari mike n'akamendevre ndakabona ndakarose. Urumva twibaze ko ishuri igiye gutera imbere. Uya twari dufise bijya birase bitatu, kadukene ikirasi cihuta kimwe. Ndabona yuko kimwe kizoca kinyaruka guhera. None uno musi n'umunezero udasanzwe, kuko nk'ubu honyene bariko barubaka irya dodane. Iyo abana bajabuka bariko baraza bihuta kubera gucererwa canke batashe birukanga, umuntu yumva n'ubwoba gose kuri muvuduko w'imidugu cahajya. None ubu igiye kuziragenda buke buke, akano kanu keza gose bashimye kakengurutse kandi
no Assurance Bike kuya twisi yadufashe mu mugongo nejo na hirya yejo nibanda yidufata mu mugongo ahubwo mbere ntigarukirize ngaha n'ayandi mashuri mu karere yafata mu mugongo mbere igihugu cyose. Abanywanyi ba Assurance Bike barayivuga amazina. Sylvestre Manirambona arongoye abamotari b'Igitega avuga ko mu myaka 2 bamaze bakorana na Assurance Bike bafashijwe n'ishirahamwe ry'abaranzi Ajajer Burundi bahungukiye byinshi. Icambere ashima nuko Assurance Bike inyarutsa gushumbusha umunywanyi wayo yahuye n'impanuka. Nagira mvuga yuko iyi Assurance Bike iri mu zambere ndavyemeza iyo uhuye n'impanuka ikugarukako mu gihe gito kandi kibereye. Rero ako niko kakunguko ka mbere. Sylvestre Manirambona akaba abandanya yira ati byiza byo gufata ubwishingizi muri Assurance Bike. Nukuvuga yuko hariho abamotare bakorera ngaha mu ntara nziza Gitega batari bwamenye akamaro k'ubwishingizi, aho wasanga bacibwa amande canke bagahura n'impanuka ugasanga imoto zabo ziboreye mu butungane. Rero kuva turose iyi societe de courtage itwereka inzira irashe ikatwigisha n'iciza cyo gufata assurance, novuga yuko ubu turiko turatera intambwe. Nta moto ubu zigifatwa ngo ziborere mu ikambi, iyagize accident iradeklara gutyo bigaheza bigafata inzira nziza, uwagize accident uwo wayikoreye agashumbushwa kugira ngo ibintu bigende neza. Ngendabanka Joel avuga ko kuba bahurumbirwa bitizana ahubwo ngo barabirondeye. Kabijya kiwacu si kamwe kandi si tubiri, kuko kwisitera imbere niko natwe tugenda turahinyanya. Mu myaka 5 iheze iki kibuga sinzi uburyo cari cifashe. Aha honyene urabona yuko bikenewe ko tuza tugasigurira abantu bari ngaha canka abajeje kino kibuga ibijanye n'ubwishingizi ko ngaha arashobora kweyisanga. Uko bigenda biratera imbere rero natwe turahinyanyura. Kera bavuga ngo ubwishingizi buragorana buratevya. Ico twahinyanyuye ni iki? Iyo umuntu agize isanganya nitwe tumwironderera. Muri iyo ntumbero tubandanya dushigikira twongera duhinyanyura ugize isanganya icyo tumwironderera kugira ngo ntaje gucukura. Uyu munsi ho aho tugeze dusigaye dukora iminsi twikunda, nta bandi bantu barabikora. Nukugira ntihagire nuza dimanche wabure service ijanye na Assurance Bike. N'ibindi biri imbere rero tubana yaduhinyanyura tubijya ni twinshi tubabwira abene gihugu bose ati tumbera ubonye ibiro vya Assurance Bike uzokwamusanga yo bishasha. Ngendabanka Joel ahamagarira abarundi guhurumbira Assurance Bike munakwita zokora kugira ibashimishe. Akama Assurance Bike itera uwo ari we wese nukumenya ko assurance ari ubuzima. Assurance nukubaho neza. Udafise imodoka, udafise inzu, udafise bajaje urashobora kurwara. Ivyo ntawe ubitegekanya. Uko uri kose naho uri kugenda n'amaguru urashobora guhura n'isanganya. Ivyo ntawe ubitegekanya. Hakuja kwivuza nugende wikingire. Urukingire ubuzima bwawe canke byase ukingire abi wawe. Kazi nibahurumbira ishirahamwe ry'ubwishingizi Bike ntibazogaya na gato. Ibirori vy'indwi bihariwe ubwishingizi bikaba byasozerewe n'urukino rw'umupira w'amaguru ruhuza umugwi wa Musongati FC na Itaba FC, aho Musongati FC yatsinze ibitsindo 6 kuri kimwe ca Itaba FC. Musongati itsindira igikombe kinini n'imiliyoni 4 z'amafaranga y'amarundi, Itaba nayo itsindira igikombe gito. Assurance Bike